nagiriwe ubuntu bwo kuraba indirimbo n'abaye mu bambere babonye indirimbo mu by'ukuri nayikunze. Bwa mbere iyi ndirimbo uyitanguye kuyiraba ntabwo iri unpredictable, ntabwo ushobora kwibaza ikiza gukurikira mu nyuma kubera ko itangura iri slow, itangura iri calm, mugabo mu nyuma iraza igaturira the flow. Pia sio tu ku video, hata sound yayo na sound poa sana. Tumekiwa poa kuanzia ku mix, kuanzia ku mastering, yote hata sasa tunaandaa kwa repetition. Tumekuwa tuko na vibe nyimbo yetu kwa tuna feel, tumekuwa tunaitumika, tunaipenda sana kuanzia kwa Sister Do sote bands tulikuwa tunaifeel kabisa. Kwanza tunaamini kuwa nyimbo itafika mbali kwa sababu nyimbo imeandikwa vizuri, tumekuwa vizuri, tumepiga muziki kabisa yenye iko ku time na iliindua vizuri, production iko vizuri kabisa. Oya gusa ari murengeze kusaba kunsaba yuko umfasha management yo manager wanje ndabihaka umuntu yashaka kugira cyabo nange kuno menga agomba haze n'ibindi ndavuga ati ni private hagati ngombwa ko uko amahera aje kose nk'umwana w'Imana wo yatora muntu wake canke hari amahera uheba bivanye n'igikorwa ugiye gukora kibi canke ciza. Umugwayi ahari amenye ko hari inkuru nziza ku buzima bwe, hari Imana yakoze kumusaba ku buzima bwe. Ndakunda kuvuga iki kintu, Jésus ne pas mon enfant, ntiyapfuye kugira ibyaha byacu gusa, ariko kandi we n'umugwayi niyikorera akarabukiye agenda yarabikoze kubera ko musa tubikora. Ndabizi muri no mystery muri situation itameze neza, mwese arafise uko ariko aridogira ubuzima bumeze neza, apana ngo ndi si yose umenga ibintu bimeze neza, ariko kandi hari good news yo Imana ishoboye. Imana ishobora gukora ibirenge ubwenge bwawe byose, ishobora gukora bya bintu utigeze wiyumvira mu munsi wa rimwe. Iyo niyo Mana dukora mu bisanzwe, iyo niyo nkuru nziza rero. Yes, bakunze wa Primac, my name is Patrick. Ndi kumwe n'umuririmbyikazi gospel himbaza Mana. Muri Mana ndakora mukije. Muri Mana wanina. Umeze neza? Biba biryoshe cyane ubonye umuntu akiri muto cyane, afite imyaka mike generation zo muri Noki. Gasinze ko sinzi ko byemeye ko tuvuga imyaka. Oya, ngo busasi umwana cyane. Hari n'ukuntu imyaka yanjye igenda ija hasi buke gato ugasanga ni atari. Ariko bimeze neza cyane. Uba wumva gute uri kurakorera Imana ukiri muto nk'uko tubibona no munsi muri rusange? Jemba numva bingoye cyane kandi ibintu by'Imana ndabona yuko ntatakaje umwanya cyane. Banatangiye gukora Imana nkiri muto, amazina yawe? Dorothée Uwendo igira neza. Akaba ari umumama w'umwana umwe. Umumama w'umwana umwe. Arubatse. Ni benshi baba bafise ingabire zo kuririmba canke ibindi bintu wasanga bari muri sekira. Gute wiyumviye kuja muri gospel? Ikore yuko ari ibintu by'Imana nagiye. Hari umuntu ashobora kumva ofise ijwi ryiza akakubwira ati kuntu basoririmba n'utundi nyene basi nk'ubwo muri gospel cyane biramaze gushika cyane. Ndamaze kuronka abantu benshi bansaba ko twakorana secular ngo kandi sivyo wanje ndi muri field ya gospel. Niza challenge umaze guhura nazo muri career yawe igihe uyitanguye muri rusange? Ndamaze guhura n'ama challenge menshi rero umuntu ubwiwe cyane mu bya gospel batuye bari mu by'imhemo ugasanga hari ikintu Imana yakubwiye avuganye nawe uko wogikora ugasanga urahuye n'umuntu mu buzima aje adevia inzira yiwawe so ngo ugasanga ukarawa bige bimwe ariko rakubikora umenga biri n'inyungu ariko kandi ugaca ugatsone nibutse icyo Imana yambwiye ndabihebye naho n'imyonda umubandije cyane rero ko ari icyo Imana yambwiye igicumbi par exemple ndibuka n'umwana nari naratambuye carrière
ndo umuntu ambwira ati ansaba ko notangura gukora karaoke profane arambwira ko azomwimba amafaranga menshi kandi ari umwana mutoya ariko kandi ndagiramo ibibazo byinshi ibibazo byinshi barambwira ati no ni question yo kuririmba n'abavuza baravuza amadimanche kandi bagashaka kuvuza muri eglise hariho abantu basanzwe bavuza karaoke dimanche ukamusanga ariko aravuza ndabumva urumva nawe nk'uko bariko barakubwira ati ni birizi nibwo rero mu kabare ubwira ivyo bintu uca wongera ubwije mu rusengero kandi umuntu wese ubwiwe arafise ukuntu yavuganye n'Imana iyo note uriko urabibona imbere y'amaso yawe ukanka ikigeragezo reka mvuge gutyo ntivyoroshe guheba inoti ariko kandi kubwira Imana no kugira ico Imana yavuganye nawe reka nkurikize ico Imana yavuze. Hariho nibaza ko hariho n'abandi bantu bashobora kuba muri challenge bagendera aho bashobora kuba baraje bavuga ati turashobora kugufasha ariko umuntu mugasanga ashaka ikindi kintu kidahuye n'ico wifuza vyarigeze gushika oya gusa ari murigeze kunsaba yuko yumfasha management yo manager wanje ndabihaka umuntu yashaka ngira cabo naye nange kuntu menga agomba hazimo ibindi ndavuga ati ni private abati zinoti nizigere zirengana ni ngombwa ko uko amahera aje kose nk'umwana w'Imana woyatora mu ntoki canke hari amahera uheba bivanye n'igikorwa ugiye gukora kibi canke ciza bisanzwe ikintu ca mbere kigerageza mu bintu bigeragezanya amafaranga ari mu bya mbere bigeragezanya kuko amafaranga ni yakoze isi mugabo kandi simvuze yuko amafaranga ari mabi oya turayakeneye iminsi yose niyo yatuma n'ibikorwa byose bikora mugabo kandi avaye nk'umwana w'Imana ubw'icukozi n'irya hejuru iri profond ibyina muri wowe rikore kubwiriki ubonye amafaranga y'imperanse imbere yawe mbega mwemera kugiye kuyafata ugiye kuyakoresha ariko mvugana nawe iki rero bizotubera byiza iyo twumvise ibyajwi y'umurongozi mwiza ariwe mwemere akubwiye kuyafata uyikoreshe arazi impamvu kandi arazi inyungu yawe uyakoresha mugabo iyo wumvise no muri wewe nta mpamvu yo kunigana navyo urashobora kuyafata akakubwira intambamyi y'ivyo wawe byose ufite indirimbo igira isohoke vuba cyane mu minsi mikeyi yitwa Inkuru Nziza kubera iki title Inkuru Nziza ni true story yabaye inkuru nziza byabaye ku mugenzi kubera iki title ni inkuru nziza kubera yuko iyo nibutse igikorwa umwami Yesu yakoze ku buzima bwacu we yemeye kwitwa icaha kugira ngo twaduce kuvuka yemeye ku mukene kugira ngo ducike ko batunzi yemeye byinshi kugira ngo habe amakontrere y'ubuzima bwacu cyane cyane ikintu cyo kwitangira kiya kintu yakoze ku musaraba cyo kutubambirwa igihano kiduhesha amahoro ukuri yaracishije kugira ngo twitangire umuryango wawe nta n'umwe ashobora kubikora ntibikunda kwera ko ari kwizera gukomeye cyane rero ibyo bigaca bituma tugira n'ibyizigiro by'akazoza ndakundira mu Imana ikunda kuvuga ngo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu ibyo bitwa n'ikikuduha byose muri hari abantu muri kino gihe bataye ivyizigiro kuko bivanye Imana iraguha isezerano ikaguha isezerano ati Patrick cyangwa tuzoshika muri ibi muri kazoza kawe cyangwa mu bindi bintu ariko ibihe ducamwo bigatuma za ntege zicika nimba aho usenga 5 ku munsi ugasenga rimwe mu mukabivanga bati n'Imana yanyibagiye cyane kino gihe turimo ibura ry'ibitoro cyangwa n'ibindi muri rusange umuntu w'umukristo koko by'ukuri yo gumana ukwizere kungana gute indirimbo imufasha iki yawe nayo mpamvu naje kumubwira ko hari inkuru nziza ku buzima bwe umurwayi ahari amenye ko hari inkuru nziza ku buzima bwe Imana yakoze umusaraba ku buzima bwe ndakunda kuvuga iki kintu Jésus ne pas mon enfant ntiyapfuye kubw'ibyaha byacu gusa ariko kandi we n'umurwayi niyikorera akarabo kiwe agenda yarabikoze kubera ko gusa tubikora ndabizi muri no mystery muri situation itameze neza mwese arafise uko ariko aribdogira ubuzima bumeze neza apana ngo ngamu ndisi yose umenga ibintu bimeze neza ariko kandi hari good news yo Imana ibishoboye Imana ishobora gukora ibirenge ubwenge bwawe
ushobora kugukorera bya bintu utigeze wiyumvira n'umunsi wa rimwe. Iyo niyo Mana dukora mu bisanzwe, iyo niyo nkuru nziza rero ko ubwanje yarankoreye nuko nta kabuza umuntu wese ayizeye kandi ayizigiye ashobora kumukora. Na wa muntu abona yuko ibyaha byiwe byanse byananiranye, abona yuko ari ruhebwa, umuryango wamuhebye, abiwe bose bamuhebye, ariko nagomba ndavuga yuko hari inkuru nziza y'umuntu ashobora guharira ibyaha byawe byose agahindura ibyawe, aho wewe ibyaha byawe byaba bisa tukutuku nk'amaraso, ashobora kubihindura bikera bigasubira kandi bigasana neje, ugasubira kandi ukagira ibyizigiro bishasha mu buzima bwawe. Indirimbo rero yaje gutanga ibyizigiro no kumenyesha umuntu wese yuko hari inkuru nziza ku buzima bwawe. Niyo izogira izomara iki nicaye cyizere, izogira impact imeze gute muri community canke kuri church n'ahandi hose dusanzwe tuba? Hamwe n'ubufasha bwa Mwuka, hamwe n'Imana, ndizera neza yuko izogira impact nini kubera yuko abantu barakeneye ibyizigiro. Ibyizigiro byaratakaye kuri ishengero ry'Imana. Hari ibintu Imana yavuganye natwe uko imyaka icyenda igarukamenya n'ibikorwa, ariko kandi Imana ntiyigereresha. Ukora indirimbo nziza, audio nziza, video nziza, ubona gute iterambere ry'umuziki wa gospel mu gihugu cy'u Burundi? Je ndavuga yuko ubwa mbere kenshi icyo kibazo bakunda kimbaza, ubwo je muravuga yuko uko explosa k'umuntu bifatanye n'Imana. Bisanzwe Imana itaragushira out, ushobora kuja out naho wokora gute, ariko kandi hamwe n'ibyo Imana yashize muri jewe ndakora ibyo nshoboye, hamwe Imana yashobora kugaragaza umuntu bw'icubahiro cayo n'igikorwa cayo. Ivyo rero igihe bikabonekira igihe Imana niyo nyene ibihe binyarukije kigeze amateka agahinduka, ukamenga ivyo wakoze ntiwobifutaho vyoba biri ugati niho nkitangura uno munsi, ariko biba bimeze neza cyane. Hari n'icyo uteganya mu mwaka wa 2025 uvuga ati ndifuza amakorabo, ndifuza gukora uko ibikorwa bipanze gute muri rusange muri 2025? Muri 2025 kwanza hari indirimbo nyinshi zitarasohoka, twizere ko ari inyuma yaho canke iyi nkuru nziza imaze gusohoka ari izindi nyinshi kandi zikurikira, kandi bivanye n'umugambi dufise uko mwemera azogenda aranyinsipira, izogenda murabibona. Kujanye n'amakorabo nta kintu na kimwe ndaronka muri jewe na instruction, ariko kandi ndayironse nta kabuza nzobikora. Hari abakobwa canke abaririmvyikazi muri rusange aba gospel canke secular, kenshi ugasanga araza akarimba indirimbo imwe canke zibiri zitatu nyuma tukamubura. Tukwitege ko uzoboneka canke tukakubura? Gusubira kubura oya sindazi ati umuntu yitege kubura, ahubwo bamwe mwiteze yuko hari ikintu gishasha Imana yashize muri jewe muzokana kubura. Musanzwe mukorana na band? Ego nsanzwe mukorana na band, yitwa Group Agents, niyo mufasha arrangement musical, studio, ibishoboka byose kugira ngo indirimbo isohoke nibo babifasha. Twizeye ko bizogenda bimeze neza cyane. So indirimbo zawe barashobora kubabwira page ya Facebook, social media usanzwe ukoresha, cyo kimwe na channel ya YouTube kugira ngo tuze twibera abambere kugira ngo turabe indirimbo duhezagirwe na cyane. Igikuru se kuja kuraba amashusho niki twumvirize dutahure ama tubone tuko turaja muri rusange. Okay, ama platform fise Facebook, fise YouTube, Instagram, iTunes, Boomplayer, Amazon, ose Dorothée Wendo. Kandi umvanira confidence yitwa Dorothée Wendo, iryo zina ry'abavyeyi banavyaye ndishatse kugira ngo aka nta kazina kuzanikize oya. So hari abakobwa cyane cyane muri iki gihe usanga baradebukiwe, usanga barataye ivyizigiro, nitwo twabagiye ko usanga bari mu biyobyabwenge, usanga yahora n'umusenze senga cyane mu mara bivamo muri korale haja mu bindi bintu ntazivanye n'ubuzima arimo canke n'ibindi bihe, nikahe kantu ushobora kubabwira muri rusange kindemesho? Gushika kuno munsi hari ijwi rikiko rirahamagara, ushobora kuba waradendebukiwe bivanye n'ubuzima waciyemo. Mbese nkunda gukundana umuntu n'umwe kubera yuko ubuzima buraruhisha,
ariko kandi agomba kuvuga ati hari ijwi gushika no muziki ikorera hamwe ihamagara umuntu wese nagaruke ku Mana kandi birashoboka nta muntu umwe yananiranye kandi nta muntu umwe Imana idakunda reka umwami Yesu yapfiriye abanyabyaha yigeze apfira abatutsi rero uwo muntu ubona umenga waratawe ibihebwa urarushe ariko kandi akaruhuko kari muri Kristo Yesu kari muri twese arashobora guhindura ubuzima bwacu nawe arashobora guhindura ubuzima bwawe hari inkuru nziza iri ku buzima bwawe kugira ati ntugaruke kurira ntugaruke wewe wataye ibyizigiro umwami Yesu ashobora kandi kukwakira ashobora guhindura ibyawe agashobora kandi akuzuza ibyizigiro byawe ugasanga wari umuntu usa nabi wari umuntu wari waratawe ibiyobyabwenge ugasanga amadroge yarakwishe kandi ugasubira gusa neza ariko hariho kazoza kandi Imana yateguye kazoza keza ku buzima bwawe rero this good news uyumvirize kandi uyakirane ishaka ndabizi ko ari ikimenyetso ikiganiro ni open mic ni kahe kajambo ubwira abakunzi bawe muri rusange n'abakunzi b'ikiganiro open mic cyo kimwe n'abandi bantu batarakira agakiza kushishikara tubashishikariza kuza kumva indirimbo z'Imana bumvemo ubutumwa ni kahe kajambo babwira muri rusange Esta voye jambe ntabwo bambwiye abantu bose bankunda abantu bose bansapotinga ndabakunda cyane ndabasengera kandi Imana ibahezagire hama mushishikare kumviriza indirimbo himbaza Imana kuko ndabizana no kumviriza indirimbo himbaza Imana zirakreya ibyizigiro bishaje birakreya ukwizera gushaje jambo ry'Imana rivuga ngo ukwizera kuzana no kumva kandi kumva ijambo ry'Imana iyo turiko turaririmba ni ijambo ry'Imana tuba turiko turatanga rero iyo umuntu ariko arumviriza ijambo ry'Imana hari irindi remwe ryo kwizera risura kandi rikaboneka usanga umuntu aradendebukiwe ubwasuye kandi kugira ibyizigiro so cyane kwa Kiswahili wanapenda kusema niwaimize canke ndabifurize cyane gukurikirana indirimbo mpimbaza Imana ndabizi ko ari byinshi bizoba so ndagushimire cyane tuze duhure mundi n'ikindi gihe ibikorwa byawe bimaze kugera kure cyane tubona aho wavuye nawe koraja cyane ihangiro ryacu ni kuronka abantu benshi baza ku mwami kwakira agakiza asante sana